kwa safari ukaribu ya kufika muda kidogo kabisa utapumzika kule. Tumaini letu mimi na wewe ni kuishi kule mbinguni katika ufalme wa Baba, kumiliki pamoja naye. Tumaini ndugu yangu, tumaini. Pole kaka kwa safari, kaza mwendo utafika. Hivi punde utaona mapambazuko na mbinguni. Pole kaka, usichoke, muda kidogo kabisa. Hivi punde utaona mapambazuko na mbinguni. Tumaini letu mimi na wewe ni kuishi kule. bakozi b'Imana, baririmbyi, namwe bamenyesha amakuru, umwe umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, tubaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Niteka mwaduteye kubona mwashoboye kureka imirimo yanyu yari myinshi itandukanye, ariko mukemera kwifatanya natwe kuri uyu munsi ushizwe hejuru, aho twaramutse tuza gutanguza igikorwa cy'Imana mu byerekeye guhimbaza Imana no gutazira Imana. Kubw'ibyo igikorwa tugitanguje icese ku mugaragaro, mwese twashimye kubatumira kugira ngo mushobore kubona uyu munsi icyo Imana yadushize ku mutima duheze tukibashikirize, hanyuma muheze mufatanye natwe kugira ngo dushobore kuduza ino semo mu murimo w'Imana. Nuko rero nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo genda mubabwire ubutumwa bwiza, mukwire amahanga yose, uzokwizera akabatizwa ngo azokizwa. Ni muri iyo ntumbero Imana yashimye kuduha rino hiyerekwa. Tumaze kuryakira turaheza tubona yuko byoba byiza nk'uko Imana yari yaduteye iteka. Tubona yuko muri iyo ntumbero ahantu twoza gusahiriza, twasanze amashengero ahari, twasanze abakozi b'Imana batandukanye bitanga ijoro n'umutaga kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe. Turavuga duti hariyo akantu twotereramwo tugashyiramo intererano yacu ku rundi ruhande rw'aho abana b'Imana bafise ingabirano zitandukanye, na cyane cyane mu kuririmba, twoza kubasahiriza kugira ngo igikorwa cy'Imana gitere kije imbere. Niho rero muri iyo ntumbero
amashimwe voice yashoboye kuvuka, imaze kwiyumvirwa ko n'inyuma yo gusenga Imana nk'uko yari yabidushize ku mutima, dufata inzira zose zishoboka dusabwa n'amategeko n'ibindi byose bikenewe, dushinga noneho runo ruganda ariyo label ijyanye no gufasha no gusahiriza abaririmbyi baririmba kandi bagahimbaza Imana mu kuri no muri mwemu. Umwami Yesu nabishimwe cyane. Nuko rero mushobora kwibaza muti, mbega amashimwe voice ko isanzwe ije ikintu yoba yari ifise izanye gitandukanye n'ibindi cyoba ari giki? Mwiyerekwa twaronse twasanze abaririmbyi bafise ingabire mu bana b'Imana bahura n'ingorane zitandukanye. Hakaba hariyo ingorane nyamukuru yo gushobora gushikiriza ibikorwa byabo bihinguye neza, bitunganijwe neza n'abahinga babyihinyanyuye. Ugasanga rero ahanini izo ngorane zibateye yuko bagera ahantu bakadebukirwa, abandi mbere bakanava ku isemo hakiri kare kuko babuze aho bamenera. Ni muri iyo ntumbero rero twavuze duti Imana imaze kudushira ko uwo mutwaro, twavuye duhaguruka turavuga duti twokora iki kugira ngo dushobore guseruka dufashe nk'uko Imana yabidushize ku mutima, aho hantu hanyogwanyogwa hari abana b'Imana bariko bagira ibibazo, kandi Imana yarabateye iteka ikabaha amavuta ikabaha ingabire, ariko kuvyerekeye uburyo bikagenda bigorana. Ni muri iyo ntumbero rero amashimwe voice yashoboye kuza no munsi, ikaza ntabwo ije gusubirira abakora abanamba, ariko ije gushishikarira gutera intege no gufasha abatwitangiye imbere mu gukora muri iyo mirimo, kugira ngo isemo y'Imana itere ije imbere, igikorwa cy'Imana gitere kije imbere, hanyuma mu gihugu cyacu cy'u Burundi mbere no mu mahanga abaririmbyi bacu bashobore guhingura indirimbo zabo bazihinyanyuye neza, zishobore gushikira benshi. Ni muri iyo ntumbero rero amashimwe voice yaje kugira itanguza igikorwa cyo gufasha gutorera inyishu izo nzitizi abaririmbyi bakunze guhura nazo. Kubw'ivyo amashimwe voice yifuza gukorana no gushigikira abaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana no gutazira Imana, kugira ngo bashobore kugera ku ntambwe ishimishije, haba mu bijanye no gukorana n'abahinyanyuzi babifisemwo ubuhinga, baba bakorera hano mu gihugu cyacu canke abakorera mu mahanga mu bihugu bitandukanye. Tugaheza tugafasha umuririmbyi afise ingabire kumenyekanisha ibikorwa byabo, kubategurira ibiteramo no kubahuza n'abandi baririmbyi kumbure bitokoroheye gukorana nabo. Hamwe n'ivyo, umuririmbyi ashigikiwe n'amashimwe voice arongera kandi akaronka ubufasha bw'impwemu n'amasengesho bifatikanije n'impanuro zimushoboza kwitwara neza muri ico gikorwa no kuyobora no kuryohora indirimbo ziwe, haba mu kwandika yisunze ijambo ry'Imana, haba mu guhibongoza ku buryo abazumviriza bose zibashika ku nyota zikabaruhura imitima. Kuri uyu munsi uri hejuru twashimye rero kubereka uwatewe iteka ryo kuba imfura y'amashimwe voice. Uwo nawe si uwundi ni umuririmbyi Appel Niyibigira, yahora yigenga ariko ubu
akaba agiye gukorana n'Amashimwe Voice. Tukaba tuboneyeho akaryo ko kubamenyesha yuko mu minsi iri imbere agiye gushira ku mugaragaro urutondo rw'indirimbo yakoranye n'abahinyanyuzi batandukanye, harimo Aaron Ntunga wo muri Canada, Amir Pro wo mu Burundi, Dani Pro, Mugisha B Sound, abo na Vicky Ponzis na Terence on the track Murantunga. Abo batatu mvuze ubwa nyuma bakaba ari abo muri Kenya. Murantunga abo bane bakaba ari abo muri Kenya, bakorera mu gihugu cya Kenya. Ivyo byose akaba yabifashijwemo n'Amashimwe Voice. Mu kurangiza rero twashaka gusaba ishengero, abakozi b'Imana hamwe n'abakunzi bose b'indirimbo zo guhimbaza Imana no gutazira Imana gushigikira iki gikorwa kigiye gufasha no kugaragaza ingabirano abarundi n'abarundikazi bafise mu guhimbaza Imana no gutazira Imana. Tukaba rero tubashimiye kandi ukungene mwitabiriye uru rubanza. Umwami Yesu abibahera umugisha. Niyahangame Umwami Yesu Kristo yatanguje igikorwa Amashimwe Voice mu Burundi. Murakoze.